ashobora kuza akakubwira yuko wowe uri umukene ugaca ubyemera utarabye abandi wowe ugaca wemera gutyo gusa. Muri iyi minsi iheze umukuru w'inama nshingamateka baramwirutse ko yaba yarafise nk'amaguru 8 ngira ngo yari guca agenda nk'ibirometero 1000 mw'isa yiruka amuhoriye kubera ngo yavuze ngo wewe abo bazakubwira ngo idolari riraruta irirundi wewe uranaribona igihe utabona no mu maso kiyagutera ingorane gusa byerekana ubutunzi ngo ntayagacira idolari ngo ntayagacira ngo je suis désolé hariho abantu bavuze ibifaransa byinshi cyane ngo je suis désolé. Abwira mwebwe muri mwese ninde yimbura idolari ku buryo wava ku isoko ntayo nasanzeyo ngo nacange amarundi nibaza ko hariho abarundi bazi yuko ushobora gufata amarundi nk'ubu twobwira guverineri wa Berube tutihitana ikontenere y'amarundi uje kurangura amadolari ninde yababwira ibyo bibaho nibwe muranjanjwa no kwitunga mu ofisi mugaca muvuga ngo abandi baratunze uraza amavoka yirirwa arashoka hanze geragara nimunyereke idolari rimwe ririnjira. Hari ikindi gihugu urigera wumva je mbwira ahantu muraja mu kindi gihugu mugasomisha amarundi bwira ahantu muzi muraja ku isoko mugasomisha amahera amarundi mugabo twebwe yabona aho yongera akacurisha amarundi araza kwisubira ngaho ibi nabo ayo madolari mushaka mirirwa murayanga muyabona abanyamahanga birirwa baza bazanye amadolari bangana iki mwinjiza ngaho ko muca muyiba mukaja kunyegeza ngo nibwo nta madolari ahari n'ubu ndazi ko hariho abashikiranganje bari mu nama hanyene ubunyene mugabo bazorera basubira nzobona n'amadolari ijana yinjiye mu gihugu cy'Uburundi yagiye mugabo gacha mugenda ndamuza amadolari kumwe kw'abantu bakakurima ngo ndashonje uvuze ngo hari ndacha bikugaburira ngo ndashonje bijya rero ni shetani bigibiri kurabakoresha jewe bari kwaravuga ngo Burundi burakeye je nabajije bajya muri banki mondiale na FMI ni sawa muvuze yuko mwebwe mupima mu kwisoko y'amahera no kuvuga twebwe tumeze nk'abandi baza gusoma bagasanga bose bajanye ibitebo atanu umwe yashoboye bose bagiye gusoma sawa none ko jewe igitoro na kirose umuti nkawuronka ifumbire nayironka ko kurya je nabajije mbega nk'ikiro cy'umuceri cogurwa nk'ibihumbi 20 ubutunzi bw'igihugu buzaba bwaduze ntabize mwese ni mwiza ikiro cy'umuceri ubunyere twogishyira mu bihumbi 20 ubutunzi bw'igihugu bwaba buduze mugabo ugenda urabe banki mondiale barikubwira yuko ari ukwiye ariko bari ikiro cy'ibiraya cyo ku 10,000 bo bakibabyina mu butunzi bw'igihugu bwaduze ngo ni butunzi ubutunzi bw'amajyari jewe tuzunguruke mw'isi turabe ahantu isa ushobora kuronka isa y'indya udatanze amadolari 5 jewe tugende turabe ahantu uronka isa y'indya ukarya neza ugahanga udatanze amadolari 5 mu Burundi amadolari 5 ufasha amarundi agana n'amadolari 5 uwo bima wabiryo murabaca kugira kuri umukene ifaranga ripimirwa ku isoko ry'ivyimburwa ntiripimirwa ku mahera ifaranga ripimirwa ku isoko ry'ivyimburwa burya rero barahenze burya je ndavuga ko amashetani akora ishetani ntihagire umuntu azohakana ko shetani itabaho hagi shetani zaraje ziraja mu bantu b'abarundi akamwe k'abarundi bakeya zirabahenda ingene
bokwiba ayo madorari bokwiba amarundi bakayegereza mu mazi wabo kugira ngo baze bace baza gutoba iyo soko. Abo rero baca bakoreramo iyo shetani kigaruka ibabwira ngo za muravuga mwebwe yuko Uburundi bwatembagaye butagira amadorari. Abo nyine babigize nibo babivuga, nibo nyine bagenda muze murumviriza, nibo nyine babivuga. Abo nyine shetani yakoreyemo bakavyonona bagacashaka no kudukwega kugira tuje kuri urwo rubuga rwabo ntituzojayo. Muri kere ya shetani hari ubujayo. Abo n'abantu bizinziwe na shetani uno munsi bashaka kuturuhisha. Hari n'ibyo bashaka kuturuhisha. None nk'uwo mwanya ntaye ndiko mvuga ivyo sinari kuba ndiko ndavuga ibindi reka ntitubabashaka kandi sinari kuba ndiko ndavuga. Ubu rero ndabereke tugira akantu ndabereke rugero rwamba nino nagoye